Beno wacu andi kumwe na Kim the Prince. Yeah, what up again. Ndakuzanya hano bita gute? Bahebose. Bapebote. So, as you see, murabona? Andi hano bita muri quartier Miroir. Quartier? Ushaka sikia fasi pa yitwa quartier Miroir. Ndo hapa hivi. Hitwa? Arode bahita muri aha ni bahebose. Mbo ukenere kuhamenya kwaza fresh. Ndabona bahebose. Aha rero kuri ba ni novuga yuko ni nka maison de passage. Maison de passage iri muri quartier Miroir. Ara abantu baza bambaza ati none gasimbizi wewe tuji Bujumbura tuze dupobeshereza. Era abantu nkabatwebwe uri muri Miroir. Aha bahita kuri bahebose kandi abahonye n'ingene hasi. Nige yari inyuma. Sasa hari très simple. Ofite nje ngaho genda bereke yuko hari très simple. Niyo mpamvu mpisemwo kuva kwanza mu mburugini ko nabanje gushika kugira sohoke. Murabona iri barabara ni riga rica kwa amabus. Amabus ya Buterere. Riye barabara y'amabus ni riga. Uvuye kuri aeroport ufata barabara y'amabus nuko mubibona Murabibona? Ni barabara y'amabus. Hama ucubona iyi pancarte. Aha umengo bamesha barabifuse. Iyi pancarte iri ngaha. Murabona Bahebose Center, salle de réception. Ici, cuisine à la sénégalaise, service traiteur, buffet. Muravyumva? Mugabo rero ubu biboneka yuko ino pancarte ari ya kera. Ubu rero hasigaye hari ivyumba. Umuntu akeneye kwihirarira hari ico bita ivyumba. Pancarte ni ngaha. Pancarte ni iyi. Ibarabara iri ni barabara y'amabus. Amabus ya Buterere aca. Nta handi aca kuri iri barabara nyene. C'est-à-dire izero ya kangahe. Juste uvuye kwibarabara ni zero ya mbere ya kabiri ya gatatu. Voilà. Uvuye nayo hariya zisherera mu Buterere nepfo gato ya village ya Fabrice. Epfo gato ya mazu ya Fabrice yubaka hajya ya ntuzenya. Naha rero uca ubona bahebose. Rero bahebose winjirana ngaro byose mavumbo no munsi nje gupowesha nkuko mubibona ndi muri quartier Miroir. Habaye nakayaga ka bien. Rananye rabi no quartier. Ndabira murazokubwira ngo mu Burundi ngo ntihabaho. Raba kazuba. Hangaria. C'est-à-dire ikiza rero cyo kuri bahebose nk'ubu wifitiye imodoka yiwawe. Hakim urana ikiza cyo ngaha nawe wifitiye imodoka. Urabyumva? Fatira video ndabereke. Video bereke neza. Ndabasigurire neza. Ai. Ikiza rero cyo ngaha ntamucyo muzi. Wowe urashobora kuza. Sivyo? Hajya hariho bar. Okay. Ari ni bar. Ila sasa vizuri kama udashaka abanyarusaku. Abantu bitwa abanyarusaku. Benye bana talk too much. Maneno mengi. Simbizi namubonye agiye kurara. Ubu mugore ashobora kunyiruka. Abwira tuno munsi ndarira ngaha. Iwanje subira iyo uvura. Ige dukora akazi ko mwijoro. Of course. Tugatahije. Umugore nawe ntatahure yuko ari mu kazi. Of course. Ndafise rero gucanza ngaha muri bahebose. Na ingia nimburugini. Sha bakora parking. Hapo hivi. Hapo ndo kuna parking. Hapo wanafungua. Na ingia wote. Okay. C'est-à-dire hapa hivi ninje ndani. Pako na geto ni chumba chao. Hariho ni haja. Hariho ni chumba. Haja. Hariho ni chumba. Hariho ni chumba. Damn. Munga wape nini? Nyewe wali. Bei poa. Bei poa. Unasikia? Aha rero
hizi hari vyumba vya VIP. Nitakutembeza uangalie. Amna no, amna no. Sawa kata.